Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Mu gihugu c'u Burundi ku murwa mukuru wa politike Igitega hakoraniye inama igira gatanu y'urwaruka ku rwego rw'igihugu. Abayirimwo bagizwe n'abaserukira abakiri ku ntebe y'ishure, abahejeje amashure, abo mashira hamwe yigenga, abanyamigambwe n'abandi. President Evariste Ndayishimiye niwe yayuguruje. None rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba rurwanya ubukene, kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani. Ahari ubukene harangwa n'inzigo. Uyu ni President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye atanguza inama igira gatanu y'urwaruka rwo mu gihugu c'u Burundi. Hakurya yo mu Burundi mu Rwanda naho urwego rujejwe iperereza RIB mu mpfunyapfunyo rwongeye gushengeza Madame Adeline Rwigara. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru. Muri Republika Demokarasi ya Kongo polisi yaburijemwo imyerekano y'abiyamiriza ishamwe mpuzamakungu ONU mu kuyiburizamo yamijago ya masasu mu biyerekana. Idonido ni mukanya isa mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere muri Republika Demokarasi ya Kongo kuri no nkuru narince ku masonga mu kanya aho polisi yamijaguye amasasu iburizamwo abiyerekana biyamiriza ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. Urubyiruko rubarirwa mu magana rwo mu burasirazuba bwa Kongo ruri mu myigaragambyo kuva ku wa mbere. Ruramagana ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO ziri mu butumwa bw'amahoro ruvuga ko zananiwe guhagarika ubwicanyi bw'abasivile bicwa n'imitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu ikigo gikurikirana iby'umutekano kivuga ko abantu 330 aribo bamaze kwicwa kuva uyu mwaka watangira. Burugumesitiri wa Beni Buhindo Bakwanamaha Modeste yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko urubyiruko rwafunze imihanda hafi ya yose yo muri ako karere rusaba ko ingabo za MONUSCO zava muri Beni. Bwana Buhindo yavuze kandi ko amasasu yumvikanye uyu munsi ari ay'abapolisi barashe mu gihe bafunguraga imihanda. Umuvugizi wa polisi yavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo. Kugeza ubu umuntu umwe wakomerekeye muri iyi myigaragambyo. Umwe mu rubyiruko rugize itsinda riharanira impinduka muri Beni, Clovis Mutova, yavuze ko basaba ibintu bibiri birimo ko MONUSCO igenda ikava muri ako gace, asaba kandi leta ko yakora inshingano zayo ikagarura amahoro. Ahandi polisi yashwiragije abiyerekana ni muri Bena, aha umuntu umwe yahasize ubuzima. Fidel Niyongabo vyagenze gute? Ivyo bibaye iminsi 3 imbere ko President Patrice Talon asubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora igihugu. Zo nteko mu ntango zarashe imyuka ibabaza mu maso, mu nyuma hahaba humvikana ingoho. Imyerekano yadutse mu bice bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora azoba ku munsi w'Imana. Umuyobozi w'ibitaro vyo mu gisagara ca Save Jose Gojo avuga ko byakiriye umuntu umwe yapfuye n'abandi 6 bakomerekejwe n'isoro. Amenyesha ko abakomeretse bose bazanywe muri ivyo bitaro. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko yateguwe ku buryo azotsindwa na President Talon ubu afise imyaka 62. Bavuga ko bakumiwe ku bijanye n'ayo matora mu gutotezwa na leta. Benin kiri hagati ya Togo na Nigeria mu kigobe ca Guinea cigeze guhayagizwa nk'igihugu kirangwa na demokrasi ifatiye ku migambwe myinshi mu ntara irimo kenshi umutekano muke. Yamara abanebagura leta bavuga ko ico gihugu caranzwe n'agahotoro inyuma y'uko President Talon atowe ubwa mbere kuyobora igihugu mu mwaka wa 2016. Azohiganwa n'abanyapolitike babiri batazwi cyane mu matora yo ku munsi w'Imana. Benshi mu banyapolitike bakomeye bari mu buhungiro canke barankiwe guhiganwa. Fidel rekutubandaniriza ko n'ivy'urugendo rw'umushikiranganje wa mbere wa Espagne Pedro Sanchez ku mugabane wa Afrika. Urwo rugendo ariko arukora mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene abimukira bagana umugabane wa Buraya bavuye muri Afrika bogabanuka.
azogendera ibihugu vya Angola na Senegal bifise uruhara rukomeye mu vyerekeye imigambi mishasha y'igihugu ciwe yo gukomeza imigenderanire n'akarere ka Afrika hamwe no kugerageza kugabanya ibitigiri vy'abimukira abantu benshi bafitiye impungenge ko bishobora kwiyongera bivuye ku nkurikizi z'ikiza ca COVID-19. Bitegekanijwe ko Pedro Sanchez azoba ari kumwe n'abaserukira amasosiyete atari make y'igihugu ciwe abonana na President wa Angola Joao Lourenço igihe aza kuba ari ku mugwa mukuru Rwanda no musi kwa kane. Ategerezwa kuzobonana kandi na President w'igihugu ca Senegal Macky Sall ku mugwa mukuru Dakar ejo kuwa gatanu. Azohagarikira inama z'abagwizatunga muri ivyo bihugu uko ari bibiri, yongera agendere abapolisi bo mu gihugu ciwe bariko bakorana na bagenzi babo bo muri Senegal mu gikorwa cyo kugwanya urudandazwa rw'abantu karere ko muri Afrika mu burengero kegereye ibahari Atlantique. Icicaro c'abo bapolisi barungitswe n'igihugu ca Espagne muri Senegal kiri ku mugwa mukuru Dakar. Abategetsi ba Espagne bafite impungenge ko ingaruka z'ikiza ca COVID-19 kuvyerekeye ubuzi bishobora gutuma ibitigiri binini by'abanyafrika barondera kuja mu karere k'uburaya vyiyongera kurushiriza, benshi muri bo baciye muri ico gihugu. Abantu barenga 41,000 bavuye muri Maroc no mu karere ko muri Afrika mu burengero barashitse muri Espagne baciye mu mazi bahari Atlantique mu mwaka wa 2020. Abategetsi b'ico gihugu bapfunze abimukira ibihumbi n'ibihumbi mu makambi yashizweho mu mazinga ya Canary. Bizeye ko bazosubiza mu bihugu vyabo abenshi muri bo bazoshobora kurungika biba ku gushaka kwabo canke biciye mu masezerano n'amareta y'ibihugu baje bavamwo. Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya no kwisi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yose. Ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ariko wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu c'u Burundi hakoraniye inama nkuru higira gatanu y'urwaruka rukomoka mu mihingo y'ico gihugu yose. Ino nama iri kwibera ku murwa mukuru wa politike Igitega, ikaba yatangujwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ayitanguza yasavye urwaruka gukura amaboko mu mpuzu no kwanka kuba ibikoresho vya politike. Ibindi tubaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda. Inama rukokoma y'urwaruka yabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike yitabwe n'abaserukira abandi mu rwaruka rukiri mu mashure, urwarangije amashure, abaturuka mu mashirahamwe yigenga, abaturuka mu migambwe n'abandi. Intumbero yo nama nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye no gukangurira urwaruka kwirinda indyane za politike nyabuna biteho iterambere. Twebwe mu Burundi tumenye yuko icyari cyaratunyoshe ari injyane twagiye turacamo n'ayahandi Uburundi burafise ibikwiye byose byangombwa kugira ngo kibe igihugu gitera imbere. None rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba rugwanya ubukene, kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani. Ahari ubukene harangwa n'inzigo, harangwa n'ishari, niho urwanko rubarizwa, hama imiryango kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo. Uko rero dusangiye umwasi, ico kibazo nikiduhuze, tuje hamwe, umwe wese azari intererano yiwe, gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde. Kugira urwo rwaruka rushike kwiterambere rirama, abategetsi batandukanye bitavye nama barimwo umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, abashinga amateka n'abashikiranganje batandukanye basavye urwo rwaruka kwirinda ibiyayuramutwe, kwirinda kwicara bata umwanya wo gukora no kwirinda ubuhumbu n'ibindi. Mu gihe benshi muri urwo rwaruka buca rusubira gutangura igice ca gatatu c'amashure, Perezida Ndayishimiye yategetse ko bose bogenda bipimishije ikiza c'umugera wa corona kugira ngo ku munsi wa mbere baze ku mashure bose bazi yuko bameze neza mu magara yabo batagiye kwanduza abandi. Kandi ndabasavye kwaruka banyeshure mwese mubifate nka nkama, ntihagire umunyeshuri n'umwe azoja kw'ishure atipimishije kuko azoba agiye kwanduza abandi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu nawe Tade Ndikumana yaciye amenyesha ko isekeza ryo gupima abanyeshuri bose rizotangura ku munsi wa gatandatu w'iyindwi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ko umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko kwigisha urwo rwaruka gukunda igihugu, guhindura ingendo, kwankira abo bakoresha mu mpare za politike n'ibindi. Urwaruka mu gihugu cose ruhamagarirwa gukorera mu mashirahamwe n'amakoperative kugira ngo bagwize umwimbu.
urwaruka rurashima rugasaba ko gukoroherezwa kuronka ingurane ntonto zidasaba inyungu nyinshi. Aha perezida Ndayishimiye yabibukije ko bakwiye gukora imigambi yo kwiteza imbere maze bagasaba ingurane muri banki y'urwaruka iheruka gushirwaho na leta. Inama nk'iyi igize gatanu mu kiringo c'imyaka 2. Gusa kare hahora hatumirwa abari mu mashirahamwe yigenga n'abari mu migambwe gusa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Mu gihugu cy'u Rwanda naho urwego rujejwe iperereza RIB rwongeye gushengeza Madame Adeline Rwigara mu 2008. Uyu muvyeyi wa Diane Rwigara yigeze gushaka guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu. Muribuka ko yari yarekuwe n'ubutungane inyuma yo kumweza ivyaha byose yagirizwa. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye nawe amwemerera ko koko RIB yamushengeje. Yego ndarufite rwose. Hari icyo utekereza cyaba ari imvano y'uko kugutumiza gushasha? Nta mpamvu ntekereza na ntoya, kuko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kandi yewe muri iyi minsi ndi mu bihe byo kwibuka umutware wanjye wishwe urw'abashinyaguro mu mwaka wa 2015, ndetse iyo gahunda yabaye muri iyi minsi weekend ishize yo kuri 27 yishwe mu kwezi kwa kabiri kwa 2015 ku itariki ya 4. kandi nanone bihurirana nuko twinjiraga mu cyunamo cy'abacu. Nta kindi zi cyaba gihari cyo muri iyi minsi. Uvuze ku byo kwibuka umutware wawe nk'uko umwise, muri icyo gikorwa hari amagambo yavugiwemo, harimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari we wayavuze. Byaba ari byo koko? Waba warayavuze cyangwa barayagutwerera? Yari amagambo n'ayanjye rwose, niko nayavuze. Ibyo navuze niko biri. Hari aho uvuga uti bamubaze ndeba, ushaka kuvuga Asina Paul Rwigara. Ubundi uburyo buzwi byashyizwe ahagaragara n'inzego z'iperereza mu Rwanda nuko yishwe na aksida. Ntutekereza ko gushinja ubutegetsi kumwica bishobora kukubera intandaro yo gukurikiranwa n'amategeko? Ntutekereza ko ariyo mpamvu wongeye gutumizwa? N'ubu nabisubiramo Monsieur Mutagoma, niyo bantumiza nabisubiramo, nabivuga ntarya indimi kuko byarabaye. Bamuzingazinze mu isashe ndebage n'umwana wanjye, bari bamwegetse kuri volant. Iri aksida bavuze ni ikinamico. Ibyo nibyo nafungiwe, ibyo naburanaga. N'uyu mwanya bibaye ngombwa nabiburana. nta rimanganya ririmo. Ni nko kumubaga niko navuga, kuko bamuzingazinze mu isashe baramupfunyika ari muzima, babanje kumwegeka kuri vola. Iyo kinamico ya aksida bayikoze, baramwirukankana, dusaba kujyana nabo baranga. Tutazi iyo bamujyanye, tugeze kuri police dusanga ku bitaro bya polisi yari Kacyiru, dusanga bagiye bamuhondahonda ngo bamumare mu mwuka. Tugezemo baramutwima, nabwo baseka agishyushye. Nari kumwe n'umwana wanjye Anne Rwigara. Ntabwo rero ari findafinda, ni ibintu byabaye ku mugaragaro. Muri ariya magambo anyura kuri internet hari ahantu hasa n'ahagaragaza yuko hari ibintu byinshi ucecekanye utavuga, kuko hari aho uvuga uti ngiye mu madetaye mwatangara. Kuki uceceka? Uratinya kuvuga? Monsieur Mutagoma, ntacyo mpishira. Ubwo isaha rwose bitaragera ngo ibintu bivugwe, nacecetse byinshi. Nacecetse abunzi banyiciye umugabo ku manywa y'ihangu, bamuziza icyo tutazi, bamuziza ibye. Nacecetse ubugome bw'indengakamere bw'abantu baje barigize intama ari ibirura. Liste y'abamwishe n'ubugome bamugiriye n'iterabwoba ryari ryarabibanjirije. Hari ibyo ntavuze, ntaravuga. Ubwo igihe nikigera nzabivuga, ariko ntabwo nabihishe. Ntabwo nahishira ubwicanyi bwangiza umupfakazi bukangirira abana imfubyi, bukagira abagore b'abanyarwandakazi abapfakazi, bukagira ababyeyi impfusha, bukatwicira abana. Ntabwo nabiceceka. Ni ibintu nahagazeho, ni ibintu mpamya. Niba ari icyo rero banyohereje iyo convocation, simbizi. Tugaruke kuri ririya jambo wavuze mu kwibuka. Hari aho wavuze uti
Uwiteka Nyiringabo arakurambiwe, arakuranduye, arakwandagaje, arakurimbuye. Urangije uti ubwo ndabwira agatsiko. Ntabwo ufite ubwoba ko muri uku gutumizwa hari abavuga bati wabwiraga inzego z'ubutegetsi cyangwa se inzego z'abanyacyubahiro ukaba wabikurikiranwaho? Ntabwo bimpangayikishije, ubwo bwari ubuhanuzi. Uti urwandiko rugutumizwa rufite, ubu rero uri muritegura kwitaba ubugenzacyaha? Ntabwo nzitaba mu cyunamo, nta burenganzira bafite bwo kuntumira. Umunsi natangiye kunamira banjye bazize jenoside yakorewe abatutsi, kandi n'ubu ngubu ngikorerwa. Utitabye rero birashoboka ko bakoresha ingufu z'ubutegetsi kugira ngo witabe ubugenzacyaha. Biramutse ari uko bigenze, wenda wagerayo ntugire amahirwe yo guhita ugaruka, cyangwa se wenda bakaba bagutindana, urumva n'iki wavuga? Icyaba cyose icyo navuga ni ukuvuga ngo ntabwo nzava ku ijambo navuze, kuko ntabwo ryari uburimanganye, kandi sinzareka gukurikirana abanjye aho bari barenganye. Nibashaka nibarambike ubugome hasi, nibarambike ubugome hasi, kuko mu ijuru hari Imana itabara kandi ireba itarebera. Irindi jambo navuga ni uguhumuriza abanyarwanda aho bari hose, cyane cyane abacitse ku icumu, imfubyi n'abapfakazi bigunze, badafite kirengera, badafite igitabazi. Imana iduhana umugisha. Geoffrey Mutagoma ku rundi ruhande rwa RIB, umuvugizi w'urwo rwego, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Madame Adeline Rwigara atarwitavye. Ni mu kiganiro yahaye kuri telefone mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Kugeza ubu ngubu tuvugana ntabwo yari yitaba. Yabamenyesheje impamvu atitabye? Kugeza ubu ngubu ntabwo impamvu atitabye yari yayitugezaho, ntabwo arayitumenyesha. Umwunganira mu mategeko dufite amakuru atubwira ko yabandikiye abasaba yuko ugutumirwa kwe kwasubikwa kubera ko atari mu gihugu kugira ngo ashobore kuza kumwunganira. Ubwo busabe ntabwo turabubona, ariko amasaha y'akazi ntararangira. Ubwo niba hari ubwo yanditse cyangwa ubwo busabe yabutanze, ubwo buratugeraho. Mbese ubundi mwari mwamuhamagariye iki? Icyo twamuhamagariye ubundi niwe ukimenyeshwa, niwe kandi akimenyeshwa hageze, ubwo nahagera tuzakimumenyesha. Amategeko y'u Rwanda ateganya iki iyo umuntu atumijwe kuri RIB ntiyitabe? Umuntu uhamagawe n'umugenzacyaha ku mpamvu z'iperereza ategetswe kwitaba. Iyo rero atitabye, uzamuha ubundi butumire. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu tubibandanirize ku kibazo c'abanyeshuri b'abarundi b'impunzi bari muri kaminuza Ines Ruhengeri mu Rwanda batakaje imfashanyo yo kuriha amashure, bourse d'études mu rurimi rw'igifaransa. Ni imfashanyo ahanini babuze mu mwaka w'2020. Ico gihe bari nka 70, ariko muri abo harimo abari mu mwaka wa nyuma bagize amahirwe yo kuronka ababasahiriza baraminuza. Hambavu yabo hari ariko abari bakiriko bariga babuze uburyo bwo kuriha umwaka wabo wa nyuma. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye bamwe muri abo banyeshure basiguye uko ikibazo cifashe. Mu batumire mugiye kumva harimo Rock Bideri ari mu bashoboye guheza amashure naho agafashanyo kari kahagaritswe. Bideri asanzwe ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'abanyeshure b'abarundi bahungiye mu Rwanda, Réseau de Izere, ari ryo Réseau des Jeunes pour la Solidarité et le Développement. Uwundi ni Jean-Claude Nimbona, nawe nyene yaraminuje, ubu akaba barizwa mikambi y'impunzi z'abarundi i Mahama. Clement Kimararungu havugira abanyeshure, ni nawe atangura adondagura ingorane zugarije bagenzi babo muri kino gihe. Ibibazo dusanzwe duhura navyo ni ibibazo byo gukora ibizamini vy'amakuru nyene umuntu abajije kwiga, cyangwa se kugira nyene kuja mu mastage, mbese n'ibindi bibazo duhura naho n'imibereho ya misi yose, kuko benshi muri twebwe ntano tuvuga ngo umuntu gafite abanyene ari fixe, kubera ivyo bibazo byo guhagarika kuruse byadukozeho cyane. Muriko mwiga iki muri iki gihe? Twebwe twiga muri
gisata ca laboratoire nka twese batandatu nyene. Izo ngorane zo kubura agafashanyo ka bourse zifise ingaruka nk'izihe mu iki gihe muriko mwitegurira kurangiza amashuri? Ingaruka nini cyane ugereranije kuko bisa nk'uko umenga ntabwo tuba turiko turiga, kuko iyo wize isomo bisaba kwita ukora ikizamini. Ivyo nayo niyo ngaruka mbi ya mbere igaragara. Ntidushobora kuja mu masare z'examen dukore, nta nubwo mbese tuba dufata nk'uko twize, kuko ntabwo tuba twize no gukora amastage asoza. Mbese ari no yayo n'ikindi kibazo n'ivyo byo kwandika ibitabo navyo nibyo bidukora ko cyane, ntabwo tuba bitworohera kubera uburyo nyene bifise ubwo buryo nyene. Ahanini ikindi kintu nacyo kidukoraho ni uko kuntu tubaho, mbese ibintu byo kuba bya misi yose byankenerwa umunyeshuri asanzwe akenera bya misi yose, arara abanyeshuri basabita, mbese byadukozeho ntuze ku ubuzima bw'umunyeshuri bwose gusa no kumenya bwarahagaze, n'ubwo na cyane hari n'ibindi bibazo duhura nabyo. Mwatekanya gushikiriza urwandiko canke ibitabo muzoba mwanditse kugira ngo musoze umwaka mwateza kubishikiriza ryari? Ibibazo bitekanijwe ryari? Bimwe ntabwo hari ibyo bakoze twe tutarakora, hari n'ibindi makuru ariko ariga turakoze. Twategereza kuba twaratangiye kwandika tukagira dissertation de mémoire, twaratangiye kuvyandika, ariko ubu ntabwo turi mu byo yose. Amasaje nayo izotangura 20 z'uku kwezi nyene, hasigaye mbese iminsi 15. Mutegekanya gutora inyishu izo bibazo bite? Murabona ko uyu mwaka muzoshobora kurangiza amashuri yanyu? Tubibona neza, ariko turakomeza dusaba ubufasha, dusaba ubuvugizi ahantu badashobora kudukira plaidoirie hariho hose bishoboka yuko tushobora kukomeza ubwenge. Rock Bideri, mu mwaka weze twagiranye ikiganiro, ico gihe mwari mufise ingorane nk'izo Clement Kimararungu afise muri iki gihe hamwe n'abagenzi biwe batanu. Ico kibazo mwagitoreye inyishu gute? Ko mwarashoboye gushikiriza ibitabo byo guheza umwaka, mwarashoboye gukora ibibazo, eka murashobora no kuronka urupapuro rw'umutsindo. Ivyo bibazo mwebwe muri abanyeshuri nabo nyene batari bafise bourse yabo yari yahagaritswe, mwabishoboye gute? Murakoze cyane Frederic kuri ico kibazo mumbajije. Mbanje kongera kubaramutsa no ndamutsa abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika aho bari hose. Rero iki kibazo mumbajije ngenda kivuge ubu nk'uhagarariye ishyirahamwe ry'abajene bishize hamwe kugira ngo bafatane mu nda kandi biteze imbere, bita Regesor Izere. Hama mu mwaka uheze twari twavuganye ku kibazo c'abanyeshure bari bahagarikiwe bourse d'étude na Mezo Shalom. Hama kumbure ntibyakunze ko dushobora kubona uburyo bw'uko twobona amahirwe y'uko basubira kongera kwishyura kugira ngo turangize ayo mashure yacu, ariko twagumye dukora plaidoyer dusaba ubufasha, dutera akamo hirya no hino kugira ngo twumve ko hari umugiraneza yotwumva akadufasha kugira ngo tube twubasha kurangiza ivyo bikorwa byarangiza umwaka w'amashuri wacu, kugira ngo tube twurangiza amashuri ico bita licence. Twaragumye dutera akamo cyane cyane mazi ko twakoze ibiganiro byinshi haba kuri Voix d'Amérique, BBC, mbere ku bitangazamakuru bitandukanye. Nk'uko rero mwagiye mubibona mu mafoto atandukanye n'ibiki, twaragize Imana iracizira iratumurikira, tubona umugiraneza yashoboye kwishurira abanyeshuri bari muco. Uwo mugiraneza yise emergency, no kwita mu buryo abantu bari mu rutonde rw'abantu bihutirwa cyane kuba bofashwa. Hafashijwe abantu bari mu mwaka wa nyuma bariko barakora travaux d'étude, arivyo bitabo ubushakashatsi. Rero yarabashije umugiraneza kudufasha, arishurira abanyeshuri bose bari mu mwaka wa. Mu banyeshuri twavugira
harasigayemo abanyeshure bari mu wa gatatu bari bo baba bafite ikibazo kuko Mezo Shalom yari yasubiye kubahamagaza kugira ngo ishobore kuba yobarihira ariko kandi abantu ntibashoboye kubona amahirwe yo kongera gusubizwamwo bongeye gukurwamwo. ubwo rero twari duhagurutse na cane cane nk'ishirahamwe tugira abajene cane cane kugira ngo dufatane mu nda twiteze imbere. Abo bagira neza babafashije bogira akamaro kahe abo bandi banyeshuri bari kumwe na Clement Kimararungu nabo abo bagira neza barashaka kubafasha? Impanuro muha Clement Kimararungu kuri ico kintu niki? Kuri ico kibazo mumbajije by'ukuri nosaba abanyeshuri bafite ikibazo nk'uko twagitanguranye kwihangana tugashishikara gusenga Imana ariko kandi dushishikaye kwitura abagira neza batandukanye harimo n'abadufashije batubwiye ko bariko baragerageza barabe nubwo bigoye nimba hari ico kunda ariko kandi ntabwo dufite inyishu imeze neza yuko hari igishobora gukorwa ariko muri byose dushishikaye gusenga Imana kugira ngo icinzira dukorana plaidoyer kugira ngo umugiraneza uwo ari we wese yokumva iriji ko yofasha